Ya nshuti bakunzi musanzwe mudukurikirana biciye kuri runo rubuga rwacu rwa Burundi Heroes TV. Ndagushimiye cyane umaze gukora subscribe kuri runo rubuga rwa Burundi Heroes TV, nawe utarakora subscribe ndakwibutse ko ari wewe usigaye wenyene kugira ngo uzironka amakuru agiye aca kuri runo rubuga rwacu rwa Burundi Heroes TV. Singiye kwifata nka content ariko nje tuganire kuri ibi bintu biriko biraba hano muri entertainment yo mu Burundi. Turahagarara ku bantu bashika muri babiri canke se imigwi ishika muri ibiri. Tuza guhagarara ku mugwi wa Mutima Lokomeje hamwe n'umukobwa ariko araza cyane ku mbuga ngurukana bumenyi musanzwe muzi ku izina rya Jisia, kitwa Jisia Ineza. Mutima Lokomeje yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook ariko arahanura umukobwa uwo mukobwa nyene muzi ku izina rya Jisia ariko arabikora bigacika, aho muzi benshi kuri content yakoze ku kinyamakuru ntibuka neza ukuntu citwa, aho yari karavuga ku kijanye n'ukuntu abahungu babwirizwa kuba bo kwiza imyaka 20 canke se 25 hama bakaca bagira mariage, kubera yuko hari kibazo ku bakobwa bariko baragira cyo kutaja kubaka ku bagabo, nubwo ndabivuze muri iyo mvugo wowe yavuze kurongorwa. Mutima Lokomeje rero yaciye aja kuvuga rwa Facebook yisunze canke se akoresheje ako ka video nyene ko mukobwa yitwa Jisia, aho yanditse ko amajambo avuga ko ni vyiza gukora content kandi canke ni vyiza kurondera, ni vyiza gutera imbere muri ibi bintu tuko turakora, ariko tukamenya neza ko ibintu tuko turakora bizotugira ko ingaruka. Aho yashatse kuhanura neza uwo mukobwa ku ma content ariko arakora nyuma yuko uwo mukobwa yagaragaye mu masanamu menshi agiye atandukanye avuga ku muririmbyi Sadbi Saturamabaff muramuzi, aho yari akora ku ndirimbo yiwe ya Tel Aviv. Iyo ndirimbo akemeza neza ko yatumye akunda Sadbi. Muribuka neza ko umukobwa nyene yagaragaye ku ma video agiye atandukanye uko byoshe kubibabwira, aho yavuze ukuntu abahungu batariko baragira mariage canke se batariko bararongora. Ni nayo mpamvu Mutima Lokomeje yagarutse kuri ico kintu ati turabe ibyo tuvugamo bizohave bitugira ingaruka mbi muri kazoza. Ni Mutima Lokomeje nyene yaciye yishugwa na Kiss Africa, sinzi ko uwo mu content creator mumuzi, asanzwe afise ikinyamakuru citwa Kiss Africa. Ni mu content abikora bigashima, akenshi akunda kwibaza ku ma content yo kuvuga canke se yo guhagararira igihugu ciwe, ndavuga Uburundi bwacu, aho akunze gukora ama content agiye atandukanye. Ndavuga neza neza ku kintu kijanye no kukuntu u Rwanda canke se Uburundi butariko burumvikana neza, uwo niyo content mukunda kumukurikiranirako. Ariko kandi agiye kuza kuri content ibabaje cyane, ni content numva ko tuza kwirabira hamwe mwese, aho content ikigaragaza umukomeje, novuga ko ari umukomeje canke se content creator yitwa Imbwa Lokomeje hamwe n'umukomeje yitwa Gabi. Imbwa Lokomeje musanze w'umuziko ari umukomeje ava mu ntara ya Muyinga namba ntihenze, hama Gabi nawe akaba isanzwe ava mu ntara ya Makamba, ndavuga muri Burunga yagutse. Abo rero bari mu mishwamirano igiye itandukanye, aho Gabi yagiriza neza na neza ko Imbwa Lokomeje ari we yamutwaye urubuga rwiwe rwa Facebook, ndavuga Facebook page, aho anamwagiriza neza ko ashobora kuba ari mu bantu canke se ashobora kuba ari mu bantu bahagaze kuri rya rupfu rwa Toto Lokomeje ariko kwitaba Imana. Reka mbere yo kumbandanya nisabe mu miryango y'ababuze, ndavuga papa wa Toto Lokomeje na mama wa Toto Lokomeje, mu kubandanya nyine twisunze cyane cyane kuri uru rupfu rwa Toto Lokomeje. Papa wa Toto Lokomeje muribuka neza ko yafashe video ari kumwe n'abandi bakomeje bagiye batandukanye, ndavuga ba LK, ndavuga abakomeje bagiye batandukanye ba Wet Company. Nubwo Imbwa Lokomeje atarahari, ariko nawe nyine arategezwa kuba hari kubera nuko gusa wewe yaciye afatirwa aragirane arataha. Gabi rero yagiriza neza ko urupfu rwa Toto Lokomeje rushobora kuba rufise uwo mu ruharana Imbwa Lokomeje. Ndabibutsa neza ko nubwo hoba kuba dufite n'imishwano, hari ibintu bitabwirizwa kuba twogira imishwano canke se twogira big deal ku bintu bijanye n'urupfu, aho tuje turagira attention. Nkuko Imbwa Lokomeje yabivuze ku kinyamakuru ntibuka neza ukuntu citwa, yabivuze neza yuko namba jewe mfuye no munsi, abandi basigaye ejo nibapfa nabo bazovuga ko bishwe n'abandi. Ico ni kintu cyane tubwirizwa kuba twokwigako, ni muri yanzira nyene yo gushira hamwe nk'aba content creator, ndavuga aba
promoters bo ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Ndakwibutse ko Gabi akomeza kuvuga amajambo menshi kuri Ngalo Comedy amwagiriza kuri page we yamwivye, akavuga neza ko yabifatikanyijemo n'undi muntu umuhakenga mu Burundi dusanzwe dufise. Uwo muhakeri nawe akaba atanavyemeza neza, akaba ataranagaragara ku mbuga zigiye zitandukanye, yemeze neza ko ari we urwo rubuga yoba yagize nkerarutwaye. Nitwaronka amahirwe yo kubashikira canke se yo kubegera, tuzobabazanira ngaho kuri Burundi Heroes TV mu menyamakuru agiye atandukanye. Ariko mbere yuko n'aba content creator two turavuga, reka tubazanire amasanamu n'ivyo bagiye bavuga, wumve ukuntu bagiye barishurana. Hano hari kuri Burundi Heroes TV, utarakora subscribe canke like comment uriko tugirira na oya none nk'umuntu muhura mukaba abagenzi mugakundana mugafashanya muri utuntu twose, mu nyuma agaca bari wakwige, mu nyuma agaca bari wakwihinduka agashaka kwicisha, atandukaniye n'itabi ugura ukoresheje amahera yiwawe, mu nyuma rika kwihinduka rikaba riryo rigutera igituru. Uyo muntu atandukaniye n'itabi, abantu bose muri ko muranyiba imbuga mugaca mufata mugaca kuvuga yuko imbuga zanira zigurisha mwe muri amatabi. Yes super much Ijya Gabi ariko aranyambika ibara ku mbuga, ego agenda avuga mama ngo je namwivye imbuga ziwe, ego ahandi akavuga ngo je mfise umutima mubi, ngo jewe ndi umwicanyi, ngo ndi mubagirizwa ngo urufu rw'ujya mu peti ujya duheruka kubura ujya mu peti Totoro Comedy. ego Ayo se n'amaposta agenda aca hehe ku rubuga rwe rwa Facebook. ego Urumva nk'aya majambo si amajambo meza yo kubwira umuntu mu gihe ataje hagiriza ofisi. Nk'ivyo bintu vy'imbuga avuga, ijya mbere Gabi yarakora akunyiteura nyene ngorane ngo habaye imeze ukunuku ngo biragoranye iki bamwirukanye ibintu nk'ivyo. Ariko kimwe gusa je sinashimye kuvuga ati ko ariko arasanunsa bufashe. ego Avuga ati aho mbaye imeze uku ibintu nyene nk'ivyo, ndavuga ati negasha je sinagufasha ndibana uraza tuwane ntari. ego Aho rero abaye hari umupeti ngo babana nyene kwa naho bari bamuhaye indaro. Sasa ahantu yarabaye aca hava yidogera abantu baho ngo umupeti amara n'umupeti babana nyene ngo yitwa Elize. Ngo niwe yamutwaye urubuga rwe rwa mbere.